sinzi ukuntu ubigenza icyo nzi ni kimwe gusa uri Imana idahinduka ibyo wavuze uzabishitsa uri Imana itabesha ukora mu gihe cyawe sinzi ukuntu ubigenza icyo nzi ni kimwe gusa uri Imana idahinduka ibyo wavuze uzabishitsa hari umwami akora neza wakora birengeye uko abantu bavyiyumvira bikora ku muntu atarabyukusa by'ukuri Yesu agira neza akora ibyiza n'ibirengeye umutanga byose n'umwami mugira neza Yesu n'umuhe byose agira neza umutanga byose n'umwami mugira neza Yesu n'umuhe byose agira This is Flash TV. We shine to progress. Hello friends and family, j'espère que vous allez bien. Moi je vais tellement bien. Ndashimira cyane gose, nibatse ko mushima Imana, nibatse ko muri fresh. Bon, aba followers bose bari fresh. Peut-être abataragira subscribe niba batari fresh, ko bamaze kuba urufo kuri Flash TV umeze fresh sana. So, ndabaramukije cyane. Saba invité umuntu umwe gusohora gumashiki. Uzaketpa. Ngomba umuntu musi twatazira Imana, duhimbaze. Tukamana ko muri minsi tumaze iminsi tutazira kuri Flash TV ntitwo kwama muziki n'amafilime gusa canke ibindi bitandukanye. Voilà, alors soyez avec nous tugomba tumbiza ibintu byiza. Haje ibintu byiza byonyene ibintu by'Imana. So, tout de suite. Nkuko mubona rero ndi kumwe n'abasore babiri. Abasore atkabetse. Ndakunda kuvuga ko ndi kumwe n'abasore beza kubera iyo ndi kumwe n'umuntu mbona ko atari mwiza sinigenda bivuga. Nango ni bandi meje kuvuga ko tugwa tutazira Imana duhimbaza Imana umaze kumva icyo cumva ko abakozi b'Imana. Bo twese urashobora gusanga turi abakozi b'Imana mugabo ugasanga dukorera Imana gutandukanye. Abiro n'abakozi b'Imana ni wende bazaninga kuri Flash TV no hariho umwe la première fois uwundi atari première fois. Voilà. Eka kwanza kugira ngo tubandanye duhimbaza Imana tubanze tubakire. Murahawe kaza basore. Muraho. Asore beza vraiment. Mugasinze ko batari mariye. Reka dutanga reka mutudondore mutugira muri bo hama kwanza tubanze tumve ko muri basore canke mutubatse kugira dushobore kumva kuntuza kubigenza duhera muri gauche mu droite reka duhere hepfo basi monsieur mishatsi uraho turano kutoshima uraho ikaze kandi merci ça wowe siyambira ko kuri Flash TV sijyana antoka cyo yakabira antuka yeah. Okay, bon, antuka nyamuri bukavye neza haraheze igihe kinini batakubona. Hari habo shaka kuba barinjiye mu muryango wa Flash TV bataba kwibuka canke batagira amahirwe yo kubona. Twidondore tukumenya uri. Ego mazina nitwa Ivyo. Ivyo yamuremye. Nyamazina bavye bampaye. Ego hama ndi mu jeune, ubu ndubaka naca mu jeune. Akora naga principe. Sore. Okay. Bientôt yifuza kuzoshika ku yindi ntambwe. Okay. Imakende umurundi umva ko mvuga ikirundi. Yase mbwa n'abatari barundi usanga bakivuga. Niyo mpamvu mvuze ko ndumurundi. Okay, urahawe ikaze Eruwa. Umusore Eruwa. Voilà. Okay, twavyumvise. Reka tugende hajya ni atwa cyangwa gauche, peu importe. Kwa Eruwa ni à droite. Okay. À gauche.
urahawe ikaze. Murakoze. We ashobora kurera rya mbere ufite ngaha. Yeah, c'est la première fois. Ngaha nyene mu kibanza. Ubona hameze gute uri kuraraba? Nta nari kuva. Nahakunze ingene hameze. Ingene imeze. Wow. Amwe akayaga keza. Sha uratse ko biryoshe umuntu ashitse ahantu bya mbere ukumva nta kintu kibe habonye. Urahawe ikaze nawe. Murakoze cyane. Twidondoye nawe tubunyurira. So ku mazina yitwa Shadrack Savyimana. Mugabo mfise amazina abiri. Shadrack Savyimana, Shadrack ni izina naho n'abavyeyi. Undi afise irindi rizwi muhira nka Thierry. Oh, abiri nyene abiri. Okay. Turaza ndiyo nibuka Shadrack ndavuga Shadrack nibuze Thierry nibo. Ese nayaje uje muhira kavuga Thierry ishuri Shadrack abo twiganye benshi. Bazi ku izina rya Shadrack. Ni vuba nkora ni Shadrack. Okay. Urahawe ikaze kandi. D'accord. Abasore mubona babitwa abakuza. Ku ma platform yabo, ku platform yanyu nabonye mwitwa bakuza. Be murabakuza canke ne juste kugira kubera ko mufashe umuryango muvuga ati reka tuba ku muryango kace twitwa bakuza. Bo ico kibazo cyane yatanguye kubona mbonye rekuza. Yeah. Je m'adresse à qui? Reka ntangure kwa Iro wakandi. Sha. No musindagohote. It's okay. Bo turabakuza. Yeah. The thousand ni novuga ko ni cyumve twagize canke ni kintu ushaka gukorera hamwe. Twaracyumviriye bivanye ko dufise talent iki mugaca twimba gushira ikintu hamwe. Apart ibikorwa byacu ibyo dukora hirya no hino umwe wese muga twarimbe gukora ikintu kimwe kiri hamwe. Muri make turabakuza. Amwija muri mwe andeo dutusa murabakuza. Turabakuza. Vya vrai. Daddy mami wiwe mbana tantine sobi mba nabantu turi hafi sivya byabandi hariya kuza. Okay. Kwa Shadrack tugiye kwa Shadrack nawe usanze umuririmbyi. Bon nari nababwiye ko baririmba gospel bien sûr. Donc nawe warusanze ufite talent. Yeah. Nawe nyene afite talent. Kwere kico gihe cyaje ko rwandi ko ndaraba we peut-être nshobora kuba ntayenzi indirimbo zawe cyane. Usanga ntagiye gufuya. Erwa aramaze igihe novuga aririmba canke yerekana ibikorwa byo ku platform yiwe amamukurikirana bien sûr. Kwiki haba haraheze ico gihe cyose ico shumbe mutakigira kugira ngo mushobore kuja hamwe mukorere hamwe. Donc byavuye kugira ngo mwiyumvire kubikora ubunyene. Ni inspiration yaje kugira ngo mubone ko mwoja hamwe pardon mwoja hamwe hama mugakora nk'abakuza mukaca mwitwa platform yaba kuza. Okay. Yelo aisha Wewe. Yeah, so ico kiringe twaciyumviriye avant twese twakuze dufite kwanza itala bo icambere cyo ni twebwe twakuriye muri famille aho twasanze abavyeyi bacu bari abantu bagunda gukorera ibikorwa hamwe bose ko hari abagabo ico gihe bakorera hamwe. Okay. Bakira abajene. So isanga donc ico gikorwa muri famille wacu donc iyo tara yo kuririmba irahari. Okay. Irahari ariko mu nyuma yaho donc twari kuriyemo muri église muri Sunday school. And donc muri ico gikorwa nyene tuvuga ati okay ni gikorwa nyene twategeze gukora tukiri donc nivyo twakoze tubona. Abavyeyi bacu natwe turavyiga biba igikorwa muri twebwe. So ibingabire dukoresha no mu ma église. Okay. So rero mu nyuma rero buri muntu wese yakora igikorwa ciyo. No yakora kwiyo nanje nakora kwa. Ariko mwese mwaririmba. Yeah, twese twaririmba. Ego bo niho rero twiyumvira mbega niki kitwoshobora gukora ko namuga hayi icumviro ava. Yati ujya ndifuza cyayi icumviro numva ko bije kiriyo. Yati ndifuza gukora indirimbo za kantike. Donc ugakora kantike yiwawe. Yeah, no kantike ari indirimbo z'igitabo. Okay, Cindirimbo. So avuga ati kumbe nawe iyo vision yarayisanzwe yifise. So tubikorera hamwe. Tubikorera hamwe kuko ni cyo cyaje buri muntu wese afise donc iyo ide. Twifuza kubikorera hamwe n'abavukanye. Donc muca mwumva yuko ariko kenshi naje ndimwo
abo ngo bamvuge hariho ukuntu ushobora gukurira mu muryango ukijijwe mu muryango ukorera Imana ugasanga urabijamwe ukaja muri Sunday school kubera yuko abavyeyi babigutumye kandi utegerezwa kuja muri Sunday school kubera yuko abavyeyi baba bakizwa ukaraja mbere no muri chorale kubera yuko abavyeyi patiri baba bakora ivyo kandi ukumva yuko byishimiye ariko ugeze gukura ugeze mu bigero byo kugira shwa y'ubuzima bwa ugasanga birakuvuyemo hantu usanga bijya babikora kubera yuko igitsure kitsure c'abavyeyi ya ndashaka kumenya Shadrake canke wewe monsieur aba bandi bavukana tukari mwivukana muri umwumwe abandi mwavukana nta bandi baba barabafise iyo tala kugira mushobore kuba bakuza benshi kubera yuko mbonye ndavye kuri ya platform yanyu muriko muri babiri gusa nimwe mwenyene mwagiranye iyo ide yo kugira like nta wundi yakuza afise iyo ngabire yo kuririmba turacari mu muryango wanyu I think first of all twebwe muri en fait muri famille urashaka kuba ufise donc yes muri abakuze muri famille barabo mu bikana gusumba abandi okay so haba ubucuti burenze gusumba abandi sinzi ko nawe maze kushika ego so rero nuko twabisanzemo icambere twari umuntu tuyaga twakuze dufitanye ubwo bucuti dufitanye ubwo bucuti cyane tuyaga cyane afite cyose rero gasanga tuko dukura muri zangabire zimwe so novuga ko rero ni cyumvira cyaje muri iyo nzira ko twari dufitanye ubwo bucuti ariko ntitwavyumviye ngo tubikore twe ubwacu nitwe twabitanguye ariko azozamwe n'abandi donc bakuze ni benshi bafite iyo ngabire bakuze ni benshi abo tuvuka ni benshi kandi bakora ibikorwa nk'ibi dusanzwe dukora uwo tuzovyumva kumwe niwe tuzokora okay d'accord en tout cas courage muri bimba neza merci donc rien bon ikibazo gikwikira donc hariho ukuntu umuntu ashobora kwinjira muri carrière baba bafise ama objectif atandukanye ari bafise objectif atereka ngende kuririmba kwa yuko ikunda abandi baririmbye kera barabikuramwe umusaruro barabikuramwe bakunda kuvuga ivyunguka reka tuvuge ivyunguka nubwo turi mu vy'Imana ivyisi babikeneye bakayikuramwe ivyunguka akavuga ati ego kubera yuko iyo talent yifise ndinjiye muri iyo carrière kubera yuko mfise objectif peut-être yo shwati yo gukorera Imana kubera yuko Imana yampaye iyo ngabirano yo kuyikorera canke iyo ngabirano ndayivyaze mu musaruro mbega nka 2000 mufise objectif nyabaki yiyo brand yanyu mwatangura twebwe ikintu ca mbere kurumva ko igikogwa twaraciyumviriye ariko apare kucyumvira yacyo gishika kuno musaho tugeze twarafashe umwanya wo kubisengera bazi ko twebwe ntabwo dutandukanye n'abandi yes kuri izo yindi muziki twebwe dukorera Imana ko tugikora ntibisigura ko dakena amafaranga bakeneye sponsor n'ibindi byinshi ariko ikintu cyambe dushimbere no gukorera Imana iyo muri make ntabwo two turabikora ngo sinzi ngo makuremwo byunguka nyabyo ni byiza bikunze nawe ni sawa ariko intego yacu ahanini niyo gukora igikorwa yes okay bon courage atwabishoye neza tuje muri carrière ya gospel ngaha mu Burundi mwebwe novuga ko muri bashasha yegire event muri bashasha nyene uko gutangura kuririmba ariko murabona aba babikora cyane ukuntu Jean carrière imeze mu Burundi mbega urabona yuko ihabwa agaciro gakwiye mu gihugu canke hari hakanenge utora bon nka wewe winjiye uri kuravuga turi kurinjira muri carrière neza carrière ya gospel bon byo siri urinze winjira bavuga ati hari haba muzokorana musanze mukora bimwe hari akanenge ubonamwo swat ukuntu bakora ukuntu bitwara ukuntu like nshaka umbwire ukuntu ubona carrière ya gospel muri bo carrière ya gospel mu Burundi ni sawa neza ishima kandi ko turi ku rundi rugero sanzwe ariko ikintu cyama kibi ntambamye ni gushigikirwa cyo kintu ahanini kenshi abenshi nabagize kuhaje bakitanga bagakora gute kugira ngo ziki wa gospel uduge usanga kenshi bagiye guca intego
bagiye gucika intege gucigwa intege bivanye n'iki kuko uburyo umuntu ashiramo usanga akenshi umuntu atabukuramo rero icyo novuga ko ni intamba nyinshi cyane mbo ntibihagaze ku babikora ababikora barahari kandi bagira bitanga gabo bagiye kuraba nta kintu ariko uko byogenda kose no komeza tu Okay, iyo uvuze ati uburyo umuntu ashiramwo bien sûr haba harimo uburyo bwinshi ukora ama-clip n'ibiki. Iyo uvuze uburyo ushiramwo ntabukuramwo, ubushobozi kuvuga nta makonse haba nta makonse mukora like kwa ubona yuko uburyo bwa bakwiye kuva he exactement. Hama ntibikunde. Mbega aho hantu bya bidakunda bigenda gute kugira ngo ni yihe ntambamye exactement. Ya intambamye ni te finance. Si kuko amakonse arakogwa. Kandi banashima rimwe na rimwe tukabikora for free cyangwa igihe kimwe tukarihisha ariko tugiye kuraba mu gihe habaye kuvuga gukoresha kenshi usanga nta gaciro zaka barundi babiha nico nagira nshike kwava kandi natwe abarundi muziki turawukunda mugabo turagira ahantu yaho tuvuga dushaka kuvuga ati batanze 5 million burya mu igikorwa agira kore kuba concert agira kore kuba album agira sohoro cyangwa kubwiki indirimbo agira ko turagira ahantu ho murashaka kwimba ati ndaguye 5 million shigikira turabikunda mugo uwo mutima wo gutanga wo gusupporting igikorwa no tutarashika rero novuga ko iyo niyo ntamba musanzwe nkaje watanga umbaza ngo hacigiye kinini ivyo biri muri bimwe byatumye umuntu adashaka kubandanya abandenje igikorwa canke haba hariho ukuntu umuntu aba ari karakora bishobora gutuma abantu batabona koma bashobora gusupportinga canke nawe ubwawe uti pushinga kugira ngo abantu bashobore kubona babone impano yawe ko byinshi uje kugusupportinga uje kugufasha abanza kubona icaje gufasha akabona yuko nicaje gufasha zo bikora mu musaruro bo ikwetse kirahari rero kivuga ngo nyamba bataba supportinga canke mwebwe nimwe mutabanza kumenya ingene wi supportinga kugira ngo no wewe ntushobora kureka kumenya ingene wi support genre kugira ngo bashobore kukubona ko musashobore kuza ama sponsor ikibazo gishobora kuba kiraho nyamba kitaraho kirihe exactement ko impano mamuzifise impano zirahari nko bivuze kandi sikuvuga ngo ntidutanga ibikorwa byacu ngo biboneke usanzwe ibikorwa turagerageza kubikora rero mbo ni sinzi ingene bizogenda ariko ahantu abarundi turashika ariko tugerageje kuraba nka reka dufatire kwa MTC niwe ariko yakora cyane mbo dushobora kuvuga ko bakora cyane ko yuko tuba turabona ibikorwa byabo ariko uri kuraraba gospel yabo ahigeze antuka ariko araba aka evolution ikibazo kirari rero ne babigenza gute kugira ngo ijya evolution ibeho kandi aba gospel sibashasha nabonye bakoze igihe kinini byabafashe igihe kugira ngo petete bashobora gushika abashitsi no munsi mbe niki wowe ugerageje kuraba nka Erwa nikiye kintu ariko barakora kugira ngo bashobore kuririmba umuziki ushobora gushika mu mahanga bon ushika yagiye tuko turabona iko urashika antuka bari ahantu hashimishije ko ni gospel novuga iriko iraduza izirapo mu bindi bihugu bakaba ati iyi ndirimbo yaririmbiwe mu Burundi amacandi tukayabona menshi y'abantu ataraba n'abarundi wibaze ko ni yihe force bariko barakoresha batakoresha ubwa mbere yako bamwe baravuga nta guciremwa baravuga ati baririmba umengo barimba ibintu vy'isi mbega bisako izako mazabana gori ibintu by'isi mushiremo umudiyo mushiremo amapiano kugira ngo twumve hari abantu benshi bariko babidogera abafana benshi bariko babidogera amakomatera menshi nagiye mbona bavuga yuko bashaka gukora ibintu nk'umengo n'iby'isi ama challenge ya baririmbi baba bambaye imyambaro itabibereye nk'umuntu w'Imana navyo bigatuma peut-être umuziki utera imbere muga eske nivyo bituma umuziki utera imbere bakibagira kaho yabo ko atabari y'isi ari y'Imana donc ndashaka kumenya shaka ga commentaire kawe kari akubona peu importe nabwo ari negative antuka uri umuntu w'Imana ntiwotinya bo ku karorero reka nisunza karora duhaye kiyo timu mbere cyo turayizi kandi turayifana kirakora neza kandi twitera n'intege ikomeze cyane ariko sindi ndani cyane ngo menye hawo babigenza cyangwa bigire gute ariko icyo nzi cyo maze kubona muri career yacu muziki akenshi mu gihe ukora cyane kenshi
bakora cyane sinzi na YouTube n'ahandi mu gihe YouTube yawe ushaka ibintu kenshi bako ibintu bishasha kenshi ushaka ibintu bishasha uko YouTube yabitura uko bimeze rero ikamvuga nifashisha aka kantu nubwo mega kadashemeye cyane ariko nibaza ko plus bariko barakora cyane plus bariko barakora cyane Jean nshatse kuvuga iki bariko barakora indirimbo cyane bashaka kenshi nibaza ko ari cyo kintu kimwe kiko kiratuma bashobora kukumva nka twebwe uyafise indirimbo nanye ufise indirimbo usanga tumaze n'umwaka tudashize ku izindi numva ko kenshi abantu baba bakina ikintu gishasha visita iyo ntuze yawe rero sinovuga ngo babigenza gute ndashobora kuba babigenza ariko nibaza ko no kwishica kintu D'accord. Okay, abantu ntibakunda kuba clear iyo bari imbere ya kamera gusa it's okay. Ari nashaka yumvira ati no vuga no hava ndekona ugasanga karabaye. Ariko iyo umuntu avuze ikintu aba yiyumvamwo cyangwa uko abacumva nubwo bakubaza uravuga nje nabivuze uko ndavyumva none sasa tuzafira kwa babitahuritse. En tout cas courage hari ibintu byinshi noronka mbaza ariko icyo nababwiye ati ni courage kubera iyo kugira ngo uzoronke uzobone réussite nziza uba wifuza birasaba amatemonyage menshi aba yaciye inyuma ushobora kuvyuka no munsi amucuci uba ico wifuza hari igihe udashobora kugiha agaciro peut-être nkuko wari kubanza guca mu masrago kugira ngo umenye comment wakiruhiye so courage cyane ibintu byose biriko birakorwa biraduga ikibintu kwicara voilà ubu rero bazi umwanya twarushikemo shaka muturirimbi Nambashaka ko like mutwereka impano zanyu kubera turashobora kubivuga amajambo ariko ugasanga hari abatsipara barabyishuza ni batwereka inyaye baririmba kwa ariko byose biza kunyene kandi abantu b'Imana nabakunda antuka wakora Imana ntaco yabutse so turashaka muturimbire sinzi ko muririmbira hamwe cyane sinzi ko adana ushaka gute arakana nabonye ngaho kereke pare ushaka yuko mudukorera umuti so turashaka kwanza twinjire kwanza muri poem uribona muri poem yeah muri mwe mu barinjira cyane since ayana bavuga ko binjira muri mwe musinzi ngena binjira ariko mbere yuko mwoshobora kuturimbira hamwe ikibazo navuga cyane ko ibibazo nzobabaza ngaha kuri Fresh TV ni byinshi cyane gose uko ndiko ndabona mu ibintu byinshi ariko sindiko ndavugisha of course hari ibintu nigeze kuraba ngo le secret de la loi d'attraction donc plus uyumvira négativement uba uri kurica nyene byose plus uyumvira positivement uri kurarema donc iyo ni secret rero ndabaremeye arakaze voilà turashaka kwanza avant yuko muturimbira peut-être hamwe nta ibaze ko tandirimbo murashirako nawe ravye ku ma platform yawe nabonye nta ndirimbo murashirako be mushaka kuzoduha ryari nyamba tari soke wasanga ari nagasoke niyo mpamvu turi hano kandi duhamagana abadukurikirana turafise nani yacu YouTube turaza gushiramo link muri sisa turifuza ko butupura mu matumaze kugira YouTube gusa ndabo tuza ko tugira za Bonplay n'indi za Instagram tugire na Facebook ya rero ntabwo imaze imisi ko twabwiye ko nicumbe tuze vuba cyane ino ndwi nyene no misi nyene turashira ko indirimbo ya mbere yaraheze ubu naho twasaba kapira urumva nta sokri rimwe murashobora kudukubitirako bivuye kure je gusa shaka indirimbo ya mbere mu ndirimbo afise Shadrake shaka aturirimbe yiwe wenyene kwanza wo banza uhora birasaba ko tubanza kanda muvugirize okay sije no nokuri bavugize neza nabita biryo hajya haba hariho uri sense kuvuza n'uri sense kuririmba canke mwese mubizi kuvuza uri kuraririmba
kuvuza piano nako na ni guitar. yashaka kuvuza twese dushaka kuvuza bivana ko tuba n'intuze na instrument muvuzi yayo. OK, d'accord. Kumvise. Hari indirimbo nanditse donc iri ku YouTube izina ryanje nyene. Shadrack. Ya Shadrack Savimana. D'accord. Ni indirimbo narivye donc nari mu gihe nyene numva ko nkeye Imana. Nari maze igihe reka ni nk'intahe kuri jewe. Igihe nari maze donc igihe kinini cyane ndiko ndonde kazi. And so muri icyo gihe rero kirekire donc atakazi na ahantu hose donc hagere narusha nyene donc mfata umwanya nyene wo gusenga 3 jours ni masengesho nyene nsengera Imana kugira ngo ishobore kumpa akazi. Donc muri izo 3 jours avaye ko zihera Imana y'ubuyama. Wow. Ona amatelefone y'abantu yiteze. Akazi ndakaba. Wow. Kandi donc ntege n'abantu bari kwatwumviriza donc uri kwaca mu bibazo bisiwe ku Imana yakwibagiye. Igihe kandi Imana yishura mu gihe cyane. Ndashaka kwihuta ugasanga bibaye nabi ariko bijye bigiye buhoro ugasanga nibyo bibaye. Yeah, so nindi mwana bivuga ngo ati lindira uhoraho. Lindira uhoraho. OK. Lindira uhoraho. Hello afashe. Lindira uhoraho. ariko bavuze ko ari wewe bakene kuririmba. OK, ashaka ubufasha bwawe it's OK. Lindira uhoraho. Marishoye. Igena ariko. Lindira uhoraho. Lindira uhoraho. Sinzi ukuntu ubigenza icyo nzi ni kimwe gusa uri Imana idahinduka ibyo wavuze uzabishitsa uri Imana itabesha ukora mu gihe cyawe sinzi ukuntu ubigenza icyo nzi ni kimwe gusa uri Imana idahinduka ibyo wavuze uzabishitsa uri Imana itabesha ukora mu gihe cyawe. So ibyo bintu murashaka kubibona ku YouTube. Ega naninje uri. Cyane rero yambaza ngo muri mwe bayinjirayo. Ai numva ntawogira mood yo ko Ama isi instrument. Oh. So iya mission ngaho. Okay. Iyo ntahe yawe irankoze ko cyane. Irankoze ko abantu benshi mu buzima ibyo bintu bakunda kubashikira cyane. Akihebura, akanashwana n'Imana. Urazi kushwana n'Imana. Kavuga kubera iki Imana jewe ndiko ndaraba ibintu byose bigenda neza ariko why me? Ugasanga antikavre urakoze kuri iyo ntahe. Yagufashije iki? Yafashe cyambere kwihangana ukamenya ko Imana itibagira umuntu wayo. Kandi turacara abana b'Imana kwanze. Ya antuka biraryoshe kuronka abantu nkamwe nimwe tuba dushaka kubera info utari kuronka umuntu akubwira ayo majambo muri ivyo bihe wewe nyene na shatani yawe nivyo bica uca mukorana muri uwo mwanya ugasangira donc irikira kora cyane ugasangira kwibagije Imana ugakora n'ivyo utokoze sino indirimbo zo guhimbaza nkizi ugiye urazironka muri ivyo bihe aba ari ibintu bikomeye cyane voilà en tout cas garukako Monsieur Roi. Yes. Roi arasukunda ariko aririmba asinzira. Yaje kwinjira mu poem. Roi arasukunda muri poem vya danja gaherayo. Ako ni sakubaye. Ni bon. Peut-être hala jewe ndibuka ni Sunday school.
tuko turaririmba tugira ati urasinzira kugira ngo ntuze kuraba undi mwana ukureka aririmba ngo have wibagiye ivyo rimwe rero iyo ndiko ndaraba umuntu ariko aririmba asinziriye mu gati petete abashaka kugira ngo yiconcentre yumve ko ari we wenyene donc c'est bon alors twagiye messieurs shaka indirimbo yawe kutavyumva nawe inspiration chwanda tubwira ko numva shaka intahe muri umwanya toujours sinza kuba kure cyane yuyu ko nibuka ko nayanditse 2014 wow icyo gihe niga 10 kandi niga kure uravye aho naba niga kure cyane fata urugendo runini ariko icyo gihe birashika ndananiga ku ishuri iyo ndiye muri kuko nayironse izo mu gice cya kabiri ntashe ayisheke mfise pe karabaye usaba aha ni Imana igomba yikorera yego nahawe pe rero ndimo nayihawe ndi mwibarabara zuba ryinshi ndimo nayihawe nyene navuga ko ni mu byo kwizigira Imana Imana yo mutanga byose ico gihe vyaciye donc ndi bayirose mu gice cya kabiri cy'ishure hama igice cya gatatu twigeze ucusanga kabaye ya ico gihe namaze kubona ivyo nakoze mu gice cya mbere yo mbonye icya kabiri nakuko bigenze gati nyiraza abantu nyene tumeze tubona ivyo n'umunsi mugaye tubona ivyecu rero nabona kumenga jewe kafisa karabaye ndavye ko bimeze cyane nazi by'abanyeshuri igice cya gatatu menga ni ibintu byihuta nabona kumenga kabisa sizo hava nto rero niho aca mpabye n'indirimbo ntashe ndumwe kabisa zuba ryinshi rero ntiri kure cyane y'amajambo deje kuri indirimbo akuza ni byo kwizigira Imana mutanga byose mugira neza muri ico gihe donc Imana yakwishuye ego ucuramenya Imana yanyishuye amen wow aragufasha kumenga ushaka gufasha harunga makora neza wow wakora birenge yuko uko abantu bavyiyumvira ufashe ego yakora bikora ku muntu atarabyukusa byukuri Yesu agira neza akora ibyiza n'ibirengeye mutanga byose n'umwami mugira neza Yesu n'umuhe byose agira neza mutanga byose n'umwami mugira neza Yesu n'umuhe byose agira neza edit Manda. wallahi ndandanye Okay. Okay. Kamandanye ko bisavye. Okay. Yabanye nabi Israeli. Yabanye nada yeri. Heri yara sigiye. Oh. okay Ikihe Kino kisi ingwara canke ibindi uwo mwami tumwizigire akora indenge yuko tuzi mutanga byose umwami mugira neza Yesu n'umuhe byose agira neza
utanga byose umwami ugira neza Yesu tumuhe byose agira neza. Wow. Yo, basi. Yes, agira neza. Yes, agira neza cyane. Urazi nyambari ikintu ca mbere. Egira urashobora kumva nk'umuziki wa Sat B canke wa Rick Ross canke wa n'importe qui. Ukumva nyene ukumviriza ntuhere gusa nyambari ikintu ca mbere kiryoshye kumviriza indirimbo gospel yakujemo like wumva wewe muri wewe iryoshe. Nimba ya mbere usanga isumva n'amasengesho. Bose ndani bana kuntu bavyumva mugaje ndashaka gusenga ndiko ndaririmba. Kujya kuntu uri kuraririmba ukisanga muri wowe wahejeje gusenga uri kurasenga ne breve mama nakwiye kubahezagira. Hari ibintu byinshi mukorera abantu kandi ngo mu guhimbaza niho bon nkavyonze bacha bavyumva ko z'Imana. Twitegerere ryaje je no mumengo mwoyisohoreje zandirimba. Twitegerere none ko mutu basi mudushiramo. Okay, iyo yindi nyamba atari banga mushobora kwiturimbira iyo mugomba mushire kuri YouTube donc mutangurireko. Muduhe agaparti gatoya. Sisavye runini. Joshobora gukunda ko muturirimbira tukumva uburyohe bwayo kugira ngo ize kuza abantu bamaze kwitegurira. Byo byiza cyane. Birakunda gato ariko numva shaka kubanza kumva temonyaje yayo na birakeneka none byose nyambi hari. Yes, kandi birafasha. Urabona ko izo ndirimbo ni indirimbo cyambere zanditswe kera. Zanditswe kera kandi novuga ko zimaze ibihe byinshi cyane. Kandi ziba zifise ama histoire novuga ko agize ari dur. Turavye nk'ino ndirimbo twatanga indirimbo ya 83 itabo Chakantique zo guhimbaza isora ziko zisatandukanye hari aba protestant hari aba adventiste gabo bose burya ziba zitandukanye kunza canke bamwe bafise ukuntu baziririmba bamwe bafise ukuntu baziririmba muga amapahora baramwe amajambo abyari bihinduka. Okay, ibihinduka uravye nka kantike y'u Burundi no mu Rwanda hari byo duhurirako hari usanga zimiduhurira kweze ngasanga duhurirako. Okay, amajambo umva usanga hari utuntu dutandukanye duto. Okay, rero turavye vuga ko indirimbo yanditse kera ikindi naco twibintu tufa gusohora gusa turasenga Imana ko apare yi tumaze gukora imaze itaraje kumugaragara mbwa yaheze hari izindi ko turakora kandi mugabo turisunga cyane ijwi ry'Imana mbere ko dukora niki kuba ni nyinshi aha ni dukora ku emotion yacu yabaza Imana twokora iki kandi apare y'ibyo mu gihe maze Imana imaze kwiduha turaba ikindi kintu cyongeramo kamene ntize kujya nyene kamene tubashira mu tundi tuntu niyi arakani kamutwongeyemo kandi nako nyene sako twindiriye sero nuko umwanya umuntu yarimwo Imana yaduhaye nyene kandi kandi turagashiramo. Okay, indirimbo yanditswe kera yanditswe muri 1874. Oh, okay. Yes. 1874. 1874. Yes, no yandikwa n'umugore nyene. Okay. Ama harabacu bakora umuziki wayo muziki baca bakora muri 1875. Rero babikene ko nibitwe cyane mu gihe tuzoba tugize tuzishize ko byose tuzovyandika ko sama original yacu ndimo twasubira nivyo. Okay, muri make bavuze twabwiye histoire yayo nuko bimeze atwayumvise tuzobisigura. Okay, tujaho tubwiye textable histoire yose gatimari ko yobandene. Okay, namutubwira ko ntaje twumvirize ivyo byiza. Yes. Yewe Kristo mutwaro wacu
wishize gishingo canje umberi kimazi waumuje kwa maraso singiwikore waumuje kwa maraso singiwikore. Wow. Hama kandi twongeyeko karavuga ngo noguhiki Yesu ko bitari byoroshe ko nahindo iwisi kugawe noguhiki Yesu ko bitari byoroshe kona hino iwizina kugawe. Yes. Wow. Iyo niyo tuzobona muri iyi nzu kuko nk'indwi itageze tutarabaha mu commentaire tutarabaha link muri commentaire ibintu bizohava bimera nabi. Zabimera nabi. Bizabimera nabi ko abafana barakunda gushavura cyane kandi gushavuza abafana burya nibi cyane. Shaburazi. Kubera tumamwe abatebeje. Bien sûr. Donc gushavuza abafana. Yeah. Voilà. Courage indimvu ndubizo byoshe nk'ubu tuyumvise itaraja muri acha yumvira rero nk'ubiyagiye abari ibindi bintu bikaze. Ibintu nyene by'ivyuma nyene byinshi. By'ivyuma. Umva harimo nyene hacaja mu nyutundi tuntu nyene twadukaze. Ariko vraiment courage cyane Imana ibafashe Imana ibaje imbere ndabahezagiye. Mugire courage egire vrai bivaye naho twa duhagaze uyu munsi babigoye mugabe yuzi iyo uri kurashika antuka niho ushobora kumenya iyo uri kuraja uzi iyo uri kuraja peu importe ibintu byose uri mugende kandi bahano turabifata buke cyangwa abantu basubye ibintu byose karataho turahanze ko turavyakira komeza. Yes. Ahanini cyangwa numva nyene inspiration sinzi hano ikirava gusa numva no vida mon sac quoi. Yes, challenge tuba dukeneye. Ya kubera antuka nubwo ntazi ibintu byinshi antu duhagaze muri carrière yanyu ntago biba byoroshe ntago havyoroshe ariko iyo uri iyo ufise hantu muri wewe yari wada taxi ciza ya secret donc aba isokukana ati je ndiko ndibona aha kuntu bintu bizogenda ukunshaka bizogenda donc uri kurarema sinzi ko n'Imana yabigiyemwe mugana abantu babanditse ba kera bavyanditse. Voilà, so jewe ku bwanje ndabateye intege cyane ko yuko mufite talent kandi iyo talent mushatse umuntu yishirana mu bintu by'isi ariko ntacoro yimaze mu gihe ufise intahe n'ibituma ushaka gukorera Imana kandi Imana urabizi Imana ibivy'Imana imwe rimwe ntagufyina mbabona ntagufyina Imana isano yeshi gucisha kugira rabe ukuyangana kwa ababizi ni mwebwe. So sinabarandira nababaza gushika hirya yejo tukanagirana live ariko reka ntituruhisha abafana tubarindirize kwanza mumanze muzana ivyo bintu hama mugaruke kuko ngahanze guma ndabagarutse bamugaruraka hama kugira ngo mushobore kutwereka ico muba mwatwemereye hama ibintu bibandanye bigenda neza ya kandi Imana izobafasha. Reka rero dusezera abantu bacu ko ngaha dufise abafana benshi ubwo abafana bose ndabagabiye kwanza. Turaza kuba link ya channel yanyu muzobona ko hari impinduka bien sûr. So gira reka dukabukarira naho twahereye ogire ico wemereye abafana ugiye kuronka abashasha busanze ufise ugire nico uvuga nyene cyanyuma kwa si cyanyuma kubera ko uzogaruka. Yes. Urabe ntuvuge cyanyuma. Nakoze ya reka cyambere muvuze abafana ariko je n'ubumena era kuri mwe. Of course je ndumufana wa mbere. Bien sûr. Ebwe mwaduhaye kano kanya bashimye cyambere cyo shimwe n'abarongozi ba Fresh TV. Yeah. Mani bashize kubagira neza. Kandi muri Fresh TV cyane bagiye kubwira turakoze Imana n'umurongozi wacu
umukozi w'Imana araririmba akora Imana mu rusengero ko ari ibintu byiza cyane yeah Imana ishize kugira neza baho ibindi byinshi kugira ngo bikunde cyane tuze turanka natwe no myanya kuko ikintu cyiza cyane tubaha intege kandi ugakora ukuri baciza ko haje aziko ntibabyoroshe byiza cyane ko haje turabishima cyane ibikorwa mu dushime n'abanywanyi tubahamagara gukunda cyane Fresh TV of course basanzana iko twishikana kure cyane amashare n'ibindi cyayibona ushaka kugenda neza no kwikwikana kenshi rero reka nshime cyane kandi bivuga uko twebwe natwe twabaye umuryango wanyu ndibaza kuko no munsi of course kuva wewe wari usanzwe umuryango ahubwo twakiye wundi ni Shadrack rero ni byiza cyane mudufashe tuba dukeneye ko bino bikorwa bidahera muri twebwe gusa canke abatwegera umwanya ko ratwumviriza no link ya muzemo nk'abandi kugira ko muri bikorwa byashishoze bya gushika kure byo tunezera cyane kugira ko mbere tuve hahandi bya bibazo twacamwo kugira ngo Burundi nayo habuze iki yaguye bikunde natwe dushikande ha bizokunda nico kintu bavuga nashaka kuvuga merci Monsieur Shadrack umuntu uva muri famille ngaho tugiye nawe icyambere turakwakiriye umuryango murakoze cyane Antuka nijye ryameshitse hano kuri Fresh TV so kandi mwakoze kutwakira no kuduha donc kano kajyo akanya ni interview neza giyo kabisa amen kandi nasi kwitanga no kuza ama ikindi nacu eno yabivuze byinshi nuko abantu gusa abafana bacu nabo bitabafana udushigikiye mu bikorwa tiko turakora kuko hakiri n'umwana basaba bazobashirikira kandi ibyiza nubwo no munsi bavirengagiza je barabibona ko ari ibyiza niko bimeze so reka ndabashimira abakunzi ba Fresh TV mwakoze gukurikirana abasole hari akantu ngoma manze vuga ibintu byanje bigira bihera ero wantwe ranze hari umukozi w'Imana yigeze kuvuga ngo ati burya umuntu w'umujene kwibuka gukorera Imana warageze mu rugo reka tuvuge ibintu byo kubaka warageze mu rugo burya ntivyoroshe cyane nkuko utangura gukora umujene hari ibintu byinshi uba uriko uraganya ndavuga mu buzima canke mu bintu nyene vy'Imana kwa rero biraryoshe cyane iyo umuntu ugwaruka ariko arakorera Imana hariho kaza keza abari kategura ubwo rero abantu bose muri Fresh TV batashaka kwegera Imana bashaka ho kwegera kubera yuko so reka ndabashimire rero abakunzi ba Fresh TV abakunzi ba Erwa burya hari akantu ntavuze kuri platform ziwe yitwa Erwa Fils burya ko yekiwe wiso Fils kuri kudashyize ko Fils de Dieu Fils de Dieu kandi kiganza nanjye nagize kuva kera umva ukuntu yagize ngo Erwa Fils mais wandanye gusa nzoka kubera okay Fils none doki kumushira kwa papa wawe basi Fils de papa kwa voilà kuma platform yiwe kuma Instagram sinzi ko YouTube na YouTube Shadrack nawe ni Shadrack Savimana ariko muri ivyo byose urengeye ivyo doshobora kwandika muri YouTube the thousand tubabona tubashirikire twese tubashirikire baraza kubona link muri commentaire so ibintu bibana bigena neza eje nzobagarukana ngaha batubwire ukuntu koga byanyu ariko bavyakira antuka c'est un plaisir numvise ko mushima ko biba biryoshe so ndabashimiye kandi mwakoze kuza kutu antuka intahe yawe we Shadrack yanjyoheye Erwa ni wawe yanjyoheye nushavure yanjyoheye ijya ndirimbo ndashaka kuzoyumviriza nk'imisi 3 nikwikiranye bayiko après kumva intahe yatumye iririmba no kumva ukuntu ivuga iraryoshe cyane kandi iyo ntahe ni nkuko nanshobora kumfasha byinshi so undi munsi murahawe ikaze kariwe cyane muri Fresh TV urinzeho uhinjira gusa uca wisanga antikairwa arabizi ngo yari yaduhevye so mugira ibihe byiza rero murakoze cyane sawa
This is Flash TV. We shine to progress.